ndabasuje mbaye ikaze abakurikiye Chabi eSport aho muherereye hose, mwibuke gukora subscribe ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Reka amakuru yacu y'imikino y'uyu munsi tuyahere ku ijoro ryo ku itariki ya 22 ubwo ikipe ya Atlanta Bergamo ifashijwemo n'umugabo w'umunyafrika bita Ademola Lookman yatsindaga ibitego 3-0 finale ya Europa League, bahagarika agahigo k'imikino 51 yose. Umugabo utoza ikipe ya Bayer Leverkusen bamwita Zabi Alonso yaramaze adatsindwa, agatsindwa kuri finali ibitego 3-0 by'umugabo w'umunya Nigeria wayihagaritse agahigo kayo. No umugabo utoza ikipe Emmanuel Gasperini, uyu mugabo akaba ku myaka ya 66 yaratwaye igikombe cye cya mbere mu buzima bwe. Uyu mugabo akaza gutangaza ko yishimye cyane, ameze nk'uwarongoye akana kakiri gato kari hagati y'imyaka 20 ndetse n'imyaka 25 mu gihugu cy'Ubudage. Dukomejeyo kandi umugabo witwa Vincent Kompany uherutse kumanura ikipe ya Burnley mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cy'Ubwongereza. Umugabo wakina ikipe ya Manchester City akaba yaratozaga ikipe ya Burnley, yarayizamuye ndetse ahita anayimanura. Akaba bivuga ko yamaze kumvikana n'ikipe ya Bayern Munich kuzayitoza umwaka utaha w'imikino, ikaba igisigaye ari ukumvikana n'ikipe ya Burnley. Ikipe ya Bayern Munich ikayemenya uburyo iganira nayo n'ibyo ishaka kwishyura. Ku ikipe yasabaga miliyoni 20, Bayern Munich ikaba ishaka kwishyura miliyoni 10 kugira ngo uyu mugabo azatangire kuyitoza umwaka utaha w'imikino. Mu gihugu cy'Ubutaliyane haravuga indi nkuru y'umugabo witwa Thiago Motta watozaga ikipe ya Bologna, wamaze kwisezeraho ku mugaragaro, akavuga ko atandukanye nayo nyuma yo kwihesha itike yo kuzakina imikino yo ku mugabane w'i Burayi, ikipe ntoya cyane. Uyu mugabo akaba umwe mu bagabo babonwamo akazoza ko kuzabamo umutoza mwiza, akaba bitegerejwe ko azaba umutoza w'ikipe ya Juventus de Turin mu gihugu cy'Ubutaliyane. Uyu mugabo akaba ashobora kuzahabwa amasezerano y'imyaka 3 yose mu gihugu cy'Ubutaliyane. Mu Butaliyane kandi haravuga inkuru y'umugabo wamaze gutuma ikipe ya Cagliari itamanuka mu cyiciro cya kabiri, bamwita Claudio Ranieri, akahita asezera umupira w'amaguru n'umutoza wabigize umwuka ku myaka ye 72 yose. Uyu mugabo yegukanye igikombe cya shampiyona mu gihugu cy'Ubwongereza mu mwaka wa 2016 atoza ikipe ya Leicester City. Uyu mugabo ayihesha igikombe cya shampiyona, n'umwe mu bafite amateka muri Premier League. Mu gihugu cy'Ubutaliyani kandi ku batoza, umugabo witwa Stefan Pioli watozaga ikipe ya AC Milan. Umugabo bitegerejwe ko ashobora nawe kuza gutandukana n'ikipe nyuma yo kudishimirwa umusaruro yatanze muri iyi sezo y'imikino. Uyu mugabo akaza gutandukana n'ikipe ya AC Milan. Ikipe ya AC Milan yasoje ku mwanya wa kabiri nyuma ikipe ya Inter de Milan. Uyu mugabo akaba rero ari buze gutandukana n'ikipe ya AC Milan. Mu gihugu cy'Ubwongereza umugabo witwa Lopetegui, umugabo watoje ikipe ya Real Madrid ndetse n'ikipe y'igihugu ya Espagne. Uyu mugabo akaba nawe yamaze kwerekanwa nk'umutoza mushya w'ikipe ya West Ham United nyuma yo gutandukana n'umutoza wahoze ayitoza bamwita David Moyes watoza n'ikipe ya Manchester United. Uyu mugabo akaba agiye gutoza iyi kipe ya West Ham United nyuma yo gutandukana umwaka washize n'ikipe ya Wolverhampton. Akaba yaramaze umwaka w'imikino wose nta kazi afite. Indi nkuru iratubwira ko umugabo witwa Francesco Firioli, umugabo akaba ari umwe mu bagiye gutoza ikipe ya Ajax Amsterdam, yagize umwaka mubi w'imikino. Iyi kipe ikaba yarigeze habi, akaba yahawe uyu mutoza watozaga ikipe ya Nice ya Ineos, imwe mu makipe afitwe n'umukire waguze 25% by'ikipe ya Manchester United, amwita Sir Jim Ratcliffe. Uyu mugabo akaba afite akazi ko gushaka abatoza mu makipe ye yose mu gihugu cy'Ubwongereza. Kandi tugarutse mu kipe ya Manchester United, batangaga ibihembo muri iki cyumweru, aho igitego umugabo witwa Leandro Garnacho, umukinnyi ukiri mutoya cyane w'umunya Argentine, yatsinze igitego batsindaga ikipe ya Everton ibitego 3-0. uyu mukinnyi akaba yamaze guhembwa nk'uwatsinze igitego cy'ukwezi cy'umwaka mu ikipe ya Manchester United. umwe mu bakinnyi bitwaye neza nubwo Manchester United yagize sezo mbi muri rusange muri Premier League. uyu mukinnyi akaba yamaze guhembwa mu bihembo byatanzwe bitandukanye. umukinnyi Diego Daro ukina ku
ruhande rw'inyuma iburyo uyu mugabo akaba yaje guhembwa nk'umukinnyi w'umwaka watowe n'abafana, akaba ari umwe mu bakinnyi bagiye bitwara neza mu buryo butandukanye. Naho kapiteni w'ikipe ya Manchester United amwita Bruno Fernandes, uyu mugabo we akaba yahembwe nk'umukinnyi w'umwaka muri rusange mu ikipe ya Manchester United, akaba yahawe igihembo cyitiriwe umurejande w'ikipe ya Manchester United wakiniye mu myaka ya kera amwita Sir Matt Busby, akaba ari igihembo cyahawe kapiteni w'ikipe ya Manchester United Bruno Fernandes, akaba n'umwe wamaze kwemera ko umwaka utaha w'imikino mu mpinduka zizabamo uno mugabo we azaba agihari agikomeje kuba kapiteni w'iyi kipe ya Manchester United kugira ngo akomeze ayifashe mu buryo butandukanye. Urundi ruhande umugabo witwa Michael Menya ukinira ikipe ya Mirase, akaba ari umugaridiye w'igihugu cy'Ubufaransa, akaba yarahamagawe ku rutonde rw'abakinnyi bazakina Euro muri iyi mpeshyi. Uyu mugabo akaba yaraje kugira ikibazo ku rutoki rwe rwa gatanu mu ntoki zigize ikiganza cyiwe. Uyu mugabo akaba ari kugenda yitabwaho akurikiranwa n'abaganga ngo umugabo witwa Didier Deschamps amenye niba azamujyana muri Euro cyangwa se azamusiga atazajyana nawe. Ku rundi ruhande ikipe ya Crystal Palace ni imwe mu makipe yamaze gusinyisha abakinnyi hakiri kare cyane, kuko yaje gusinyisha umugabo uvuye mu ikipe ya Real Betis witwa Chadi. Umugabo akaba yamaze gusinya muri iyi kipe ya Crystal Palace, akaba akina inyuma mu kibuga, akaba akina imbere ya garidiye, akaba ari umwe bita ba center back mu ikipe ya Crystal Palace, akaba ari umwe uzaba uhagaze aho ngaho. Naho ku rundi ruhande umukinnyi witwa Mehdi Teremi akaba ari kumwe n'umwejenti we mu gihugu cy'Ubutaliyani, ari umwe mu bitezwe kuzaba akinira ikipe ya Inter de Milan umwaka utaha w'imikino. Uyu mugabo ukaba yarasoje amasezerano n'ikipe ya FC Porto yo mu gihugu cya Portugal, akamwe mu bakinnyi beza cyane b'iyi kipe. Uyu mugabo ategerejwe muri iki gihugu. Naho ku rundi ruhande umugabo witwa Thiago Pinto, uyu mugabo wahaze ari directeur sportif w'ikipe ya AS Roma, akaba yaje kuba umugabo mushyashya ugiye kuba president ushinzwe ubuzima bwa buri munsi, akaba ari football operation mu ikipe ya Bournemouth yo mu gihugu cy'Ubwongereza, akaba agiye gukomereza mu gihugu cy'Ubwongereza. Akaba ari amakuru yaje gusohoka yuko Olivier Giroud nyuma yuko ahamagawe muri Euro muri iyi mpeshyi n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa rutahizamu w'ibihe byose wakinnye mu makipe atandukanye arimo Chelsea n'ikipe za Arsenal n'ikipe ya AC Milan yakinagamo. uyu mugabo akazahita asezera ku mupira w'amaguru. Uyu mugabo watwaranye igikombe cy'isi n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, akaba ari umwe mu bagabo b'amateka akomeye cyane mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, kuko ari nawe rutahizamu w'ibihe byose. Akaba yamaze gutangaza ko azasezera ku ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ubwo Euro izaba irangiye, azerekeza mu ikipe ya LA Galaxy yo mu gihugu cya Amerika. Ku rundi ruhande umugabo witwa Lucas Paqueta umunyabrazil wakiniraga ikipe ya West Ham United, akaba yamaze gufatirwa ibihano n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubwongereza FA, rikaba ryamuhaye amezi 9 yose nyuma yo gushaka kugenda abetinga yihesha amakarita yabiteguye kugira ngo abandi bantu bumvikanye bagende barya ayo mafaranga. Umugabo akaba yamaze guhanwa mu ikipe ya West Ham. Uyu mugabo akaba bamwita William Estavo, ni umupeti ukiri mutoya cyane w'umunyabrazil ku myaka ye 17 wavutse 2007. uyu mugabo akaba ari umwe mu bamaze kugurwa n'ikipe ya Chelsea Football Club, akaba ngari umwe mu nyenyeri zitezwe zizagaragara ku mugabane w'Iburayi. Ikipe ya Chelsea ikaba yatangaje ko ishaka ko azaza no guhita atangira gukina umwaka utaha w'imikino muri ikipe avuye mu ikipe ya Palmeiras mu gihugu cya Brazil. Aya ni amakipe yazakina imikino ya Euro muri iyi mpeshyi uko agenda ahabwa amahirwe mu buryo butandukanye. Ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ni imwe mu makipe ahabwa amahirwe cyane, kuko ikipe y'Ubwongereza ihabwa amahirwe angana na 23% kwegukana iki gikombe. Ikipe y'Ubufaransa igahabwa amahirwe angana na 20% iyobowe na Kylian Mbappe. Ikipe y'igihugu y'Ubudage iyobowe na Toni Kroos azahita usezera ku mupira w'amaguru, nayo ihabwa amahirwe angana na 14 izaba iri no mu rugo. Ikipe y'igihugu ya Portugal iyobowe na Cristiano Ronaldo nayo ihabwa amahirwe angana n'10%, na Espagne ihabwa amahirwe angana n'9.52%, n'Ubutaliyani buheruka igikombe giheruka angana n'amahirwe ya 5%. Aya ni amatsinda rero atandukanye agize
amakipe y'uko azaba ameze muri rero izabera mu mpeshyi mu Budage. Mu itsinda rya mbere harimo ikipe y'igihugu y'Ubudage, Scotland, ikipe ya Hongria n'ikipe ya Switzerland, naho mu itsinda rya kabiri harimo ikipe ya Espagne, Croatia, Ubutaliyane n'ikipe y'igihugu ya Albania. Mu itsinda C harimo ikipe y'igihugu ya Slovenia, ikipe ya Denmark, Serbia n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Mu itsinda rya kane harimo igihugu ya Polonye, ikipe y'igihugu y'Ubuholande, Austria n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Itsinda rya gatanu ririmo amakipe Ubwongereza, Ububirigi, ikipe ya Slovakia, ikipe ya Romania ndetse n'ikipe ya Ukraine. Itsinda rya nyuma ariryo rya gatandatu ririmo ikipe ya Turkiya, ikipe ya Georgia, ikipe y'igihugu ya Portugal n'ikipe ya Czech, akaba ariryo risoza itsinda rya gatanu rizabera mu gihugu cy'Ubudage muri iyi mpeshyi, ariho hagiye kubera ero ku nshuro ya 17 ero izaba iba ku mugabane w'i Burayi. Reka dusoreze amakuru yacu y'imikino muri NBA yakomezaga mu ijoro ryatambutse, aho ikipe ya Dallas Mavericks yatsindaga ikipe ya Milwaukee Bucks amanota 108 ku manota 105. Umukinnyi Luka Doncic akaba yamaze gutsinda amanota 33, rebound 6 ndetse na assist 6, agakora steal 3 mu mukino. Akaba ari umukino umwe ku busa, ni finali ya Western Conference iri guhuza aya makipe yombi. Ku rundi ruhande habaga umukino wa kabiri, ikipe ya Boston Celtics yaraye itsinze ikipe ya Indiana Pacers amanota 126 ku manota 110. Umukinnyi wita Jaylen Brown yatsinzemo amanota 40, akora rebound 5 muri mukino. Ikaba imaze kuba imikino 2 ku busa, ni finali ya Eastern Conference muri NBA. Hakaba hakinwa imikino 7, utsinzemo 4 ya mbere akaba ariwe uzatwara igikombe cya conference mu gihe bazategereje gukina finali ya NBA muri rusange. Wakoze kudukurikira kuri Chabi Esport. Amahoro y'Imana abane namwe. Shalom.